Ndabaramukije bakunzi mugiye kudukurikirana mu kiganiro ntimusimbwe n'umutima. Ni ikiganiro kigarukana ivyizigiro n'akanyamuneza kuba bitakaje bagasubira kuba bazima muri Kristu Yezu. Mugitegurirwa n'ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru Sedikome. Jewe tugiye kuba kumwe muri kino kiganiro ni Mpawenayo Aline. Tukaba tuza kuganira kw'ijambo ry'Imana rivuga riti Mukama ubishatse woshobora kunkiza. Tukaba dufise umutumire, uwo nawe si uwundi ni Patiri Viateur Ntarataze, akaba asanzwe arangurira ubutumwa muri Paruwase Katedrale Regina Mundi no mu gisata c'ingo n'imiryango muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Nk'uko mwavyumvise tuza kuganira mw'ijambo ry'Imana rivuga riti Mukama ubishatse woshobora kunkiza. Tukaba turisanga mu njiri ntagatifu y'umwanditsi Matayo ikigabane c'8 akarongo ka 2. Yezu rero ava kuri Nyamutumba aramanuka, ishengero akabi rica riramukurikira. Haza rero umuntu agwaye imibembe akubita ibifukamiro imbere yiwe amubwira ati Mukama ubishatse woshobora kunkiza. Yezu nawe aramvura ukuboko aramukorako ati ndabishatse kira. Buno nyene nyamibembe ica irakira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Rizoshemezwa. Pati, iryo jambo ry'Imana duhejeje kumva ryo dusigarana iki mu buzima? Murakoze cane. Ijambo ry'Imana ririmwo ubutunzi bwinshi cane, ryo dusigarana byinshi cane, ariko dufate ikintu kimwe gihambaye kica mbere kiba n'iremezo ry'ibindi vyose, nuko tumaze kurisoma tukaryumva nico ridushikanyeko, nuko umuntu wese cane cane wamenye Yezu Kristo yomenya yuko dufise umukama n'umukiza yuzuye ububasha n'impuhwe. Turafise umukama n'umukiza yuzuye ububasha n'impuhwe. Muri ico kiringo rero umuntu ico ahamagariwe ni ukumenya uwo mukama n'umukiza dufise, afise ububasha. Hanyuma kandi umuntu nawe akaca yimenya. Aha turabona yuko bahejeje kutubwira uyu munyamibembe yaragwaye. Araheza arabona ubumuga bwiwe, araheza aregera Yezu. Iyo ntambwe rero irahambaye, kumenya ingwara umuntu afise. Uyu munyamibembe yaramenye ingwara. Tumaze rero umuntu amaze kumenya uwo mukiza, umukama Yezu Kristo yadupfiriye, hama akazuka. Akazukana ububasha bwo kutubohora. Nuko umuntu yoheza akamenya iyo ngwara afise, agaheza akayimwereka. Akegera Yezu akamwereka iyo ngwara, akamwegera. Kandi murazi yuko ari wagira ati nimuze mwese murushe muremerewe nzobaruhura. Iki rero kirahambaye gose. Uyagwaye imibembe ntiyayigunganye, arazi umukiza, yaramenye umukama n'umukiza yimukiza, aramwegereye arayimushiriye. Aramwegera arayimushiriye, arayimweretse. Aramweretse ingwara yo ubumuga bwiwe. Muri iki kiringo rero bica biduhamagarira yuko umuntu wese amaze intambwe ya mbere ahamagariwe ni ukumenya Yezu, akamumenya, hama akaca yimenya, akamenya ubumuga bwiwe, akakaroro n'akimibembe. Ariko iyo mibembe ivugwa iri ubwoko kwinshi. Umuntu akasuzuma imibembe afise mu mpande nyinshi. Imibembe y'ingwara, imibembe y'urwanko, imibembe y'ishari, imibembe itandukanye. Umuntu agaheza akegera Yezu akayimwereka. Yezu nawe umaze kumushikira, ukamubwira ingwara ufise, ukamubwira ingorane ufise, ukamubwira iyo mibembe ufise, ni ivy'ukuri aranyaragasa, akarangurira iminsi yose uwuja amugana agomba kwamukiza. Murabona ko ariko bice bigenda. Yezu ntahingishanije, ntaravye hirya no hino, aciye amukiza. Ngo aramuramvurira kw'ibiganza, aramukiza. Gutyo rero bica bijana umuntu kuri ca kindi
Imana yavira mw'ijuru, Yezu yavira mw'ijuru akaza kw'isi c'ukubohora no gukiza umuntu. Umuntu agaheza agakira, akidegemvya, agasubira akaronka ubuzima, iteka n'ibindi umuntu yagenewe kuronka. Urabona ko uyu muntu aciye akira, aciye yidegemvya, aciye asubira araronka ubuzima, araronse n'iteka k'umunyamibembe, nta hantu na hamwe yaja mu bantu nuko cari gicibwa. Uwo Mukama rero n'umukiza wacu agaheza niwe yamusubije iryo teka. Ico ijambo rero ridusigaranye nyamukuru nuko kumenya yuko dufise Umukama n'umukiza. Umuntu rero ico kintu cose abona atokwikiza kandi nta wikiza ahari, agaheza akamumenya, akamwegera, nta kintu na kimwe ubumwegereye abura. Arakira ku mubiri, ku mutima, akidegemvya. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Ndabashimiye Patiri ko mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu. Nkaba nizigiye ko n'ikindi gihe tuzobahamagara muzotwitaba. Ego mundi yakara nzobanguka kuko nico umuntu ahamagariwe. Murakoze cyane. Ndashimiye namwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu, tukaba tuzosubira mu kiganiro kizokurikira, mukaba mwari kumwe na jewe Mpawenayo Aline. Bye.